nubwo abantu bemera Imana mu buryo butandukanye, hari ibintu bikunze kwemerwa nka kamere shingiro y'Imana mu myimerere myinshi. Imana ishobora byose, nta kintu kinanira Imana. Niyo yaremye isi n'ijuru n'ibintu byose by'ibiremwa mbona ku isi. Imana iri hose igihe cyose, nta Imana igiye kuja kuko nta itari. Imana izi byose, ibyahise n'iby'ubu n'iby'imbere muri kazoza ndetse n'ibyo wowe utazi. Imana irakundana n'abantu. Amadini menshi avuga ko Imana ikunda abantu bose ndetse n'abanyabyaha. Nubwo amadini atandukanye, menshi yemera ko Imana ifise izo kamere. Imana ikomeye, ikiza yitaho abantu kandi itunganye. Ndatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Tugarutse kuri micro za Noja Entertainment, twongera dubaha ikaze na karibu mu kiganiro cacu. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe ayikore, uraba hano handitse subscribe munsi ya video cyangwa se abone mu rurimi rw'igifaransa, uyikore tujane mu kiganiro cacu. Ni kuri Noja Entertainment, tugende mu kiganiro cacu. Biciye mu kwemera ku mutima w'umwana w'umuntu, hari bavuga ko bumva Imana mu mitima yabo, ibaha amahoro, bagashikama bagashira amanga, canke ikabaha inguvu zo kwihanganira ibibazo bataravye uburebure bwavyo. Iyo umuntu asenga abikuye ku mutima, hari igihe yumva ahumurijwe mu buryo budasanzwe binyuze mu bikorwa by'imbabazi n'urukundo. Imana ishobora kwigaragaza biciye mu bantu. Hari umuntu ashobora kuza agufasha igihe ufise ikibazo, agatanga ibyo ukeneye byose, uhita wumva ko Imana yakoresheje uwo muntu mu buryo bwo gufasha. Icyo gikorwa cabaye c'urukundo no kwitanga no gufashanya. Kenshi abemera babibona nk'imigenderanire y'Imana n'abantu. Bavuga yuko ibaha gutuza bidasanzwe ndetse ikabagiza indwara canke bakarokoka ibyago mu buryo butumvikana, bakabyita igitangaza cyakozwe n'Uhoraho Imana yacu ari we muremyi. Ibi byose bamwe babibona nk'uko Imana yigaragaza mu buzima bwabo. Abakristo bavuga ko Imana yigaragaje biciye muri Bibiliya na Yesu Kristo. Abayisilamu bavuga ko Imana yigaragaje biciye muri Korowani no muri Muhammad. Aya majambo yanditswe afatwa nk'ijambo ry'Imana ndetse ngo ni nk'inzira yo kuganira n'Imana. Baza ni gute banditse aya majambo, bari bayaguye niba mu by'ukuri basenga Imana imwe ariko bakayisobanura ugutandukanye, kuko Abayisilamu bemera ko Imana imwe ari we Allah, nta mwana canke nta mufatanya bikorwa yigeze ikenera. Abakristo nabo bemera Imana imwe ariko bayisigura mu bice bitatu: Data, Mwana ari we Yesu Kristo na Mpwemu Yera. Aha hari itandukaniro rikomeye kandi bose bavuga ko ari ukuri gusa. Biragaragara neza yuko tutazi bari mu kuri, kuko nabo nyine ubwabo ntibabihuriyeko. Ushobora kwibaza, ni Imana yatumye aba bantu batandukana? Iyo Mana umuremyi wa byose niyo yaduciyemo imice cyangwa yabaye misiyo y'umwana w'umuntu? Byoba birenze ukwemera gusa. Imana iraba mu mutima, ariko Imana ntiraba ururimi, isura, igihugu cyangwa idini gusa. Ishobora kuraba umutima w'umuntu mu by'ukuri, ikuzi mu mutima uko umeze. Si ngombwa uyigaragariza amasantima ko uyikunda, oya, ikuzi kurusha uko wiyizi mu mutima. Iraba umuntu yubaha abandi, akunda ukuri, yirinda ububi ndetse n'ububisha. Yesu yavuze muri Bibiliya, muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6, ni jewe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa Data atari jewe ndamujanye. Aha ni Yesu yavuga ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo yonyene ishikana umuntu kwa Data, ari we Uhoraho umuremyi. Kuba Kristo, iyo mvuga isobanura ko agakiza gatangwa biciye kuri Yesu, kwemera, kwihana ndetse ugakurikiza ibyo yigisha. Ariko Abisilamu siko babibona. Bo bemera Yesu ari we Isa, yari umuhanuzi akomeye, atari Imana canke umwana w'Imana. Kubwabo Muhammad niwe muhanuzi kuruza, kandi agakiza kava mu kwemera Allah no gukora ibyo ashaka, gusenga, kwihana no gukora neza. Niba Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo koko, bivuze ko abatamwemera bose bagiye gushira. Ibihumbi by'abatamwemera bose bazoja mu muriro. Nimba Abayisilamu bavuga yuko utemera Muhammad nawe azorimbuka, mbega ukuri n'ukwahe? Ko tuzi hari amadini menshi, aya madini yagiye kuza gute? Yuko Imana nta dini yashinze. Yesu Kristo yigihe yigisha nta dini yari afise.
yigisha umuntu ataho bihuriye n'idini. Abisilamu nabo nyene Muhammad yaje nk'umuhanuzi ariko nta dini yigeze ashinga, ariko ibi byose byaje ku nyungu z'umwana w'umuntu. Mu by'ukuri Imana siyo yazanye amadini. Imana ntiyashatse ko abantu bacika imice, ahubwo yifuje ko abantu bubaka bagakundana ndetse bagasenyera ku mugozi umwe. Imana yatanze ukuri kumwe. Abantu baje gucamwa imice, bamwe bashiramo ibyabo. Hari abantu benshi bemera ko Imana ari imwe, ifise ukuri kumwe. Abantu nibo baguhengamitse, bamwe barasobanura bitandukanye muri Afurika n'ibindi sigura Imana. Ubwira umuntu yo kudasenga atangura kwiyumvira n'ukuntu yemera icyo umuriro cyangwa kwizera, ubaheruka kumiga ariko kenshi intandaro uheruka abantu n'uburozi. ntabwo ari Imana yaduciye imice. ushobora kuba Mu waramuzi, by'ukuri ariko umuntu wese akwiye kugira ubumuntu no kumera muri we. neza. Kudasenga Niyo dini nyakuri. neza. Ubwo umuntu udasenga ashobora kwibaza yuko ufise icyo twokwita instruction, amabwirizwa ushobora kububwira ko ntama n'ababwiye icyo bita ubumuntu. Kubona ko idini nyakuri ari ubumuntu ni ukwemera ko ukwizera kuja imbere, ibikorwa byiza byuzuye urukundo, ubuntu n'ukubaha abandi. Ubumuntu ni iki mu kwizera? Ubumuntu ni kubaha ubuzima bw'abandi ukaniyubaha wowe nyene ubwawe, gufasha abatishoboye, kutagira inzigo, gukunda amahoro, kuba inyankamugayo, wanza ubugizi bwa nabi, kwitanga ku meza y'abandi ataco witeze. N'amadini menshi akomeye arashimangira ko idini nyakuri ari ubumuntu. Abakristo bati ugukunda Imana ni gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Rastafari. Ubukuru bw'umuntu si ubutunzi, ahubwo ni ubumuntu afise n'uburyo akora ku neza y'abandi. Abamizirima, idini nyakuri ni kugira impuhwe ku bantu bose. Abasenga Buddha, inzira yo kuzima imibabaro ni gukunda abandi no kubitaho. Imigenzo y'Abanyafurika bavuga ati ubumuntu buruta ubukire, nta rugo rubaho rudafashanya. Kwemera idini naho nyene ubwabyo bisaba ubumuntu, kandi gusenga ntibivuze ko ariko kugororoka. Ubumuntu bushobora kuba isoko ry'idini, so kurwanya amadini. Abayoboke batari benshi mu mibare, ariko baracafise uruhara rukomeye mu mico, harimwo kwemera Imana y'ijuru, Imana n'umushobora byose. Ubwo ku isi dutuyemo abakristo miliyaridi 2.4, hakaba hari abisilamu miliyaridi 1.9, ubuhindi bufise miliyaridi 1.2, abasenga Buddha ni miliyoni 500, abayahudi ni miliyoni 15 zirenga. Amadini ya gakondo biratandukanye, nta gitigire dushobora kuba tuzi kuko ntibakunda kwigaragaza. Amatorero mashasha biratandukanye, nta gitigire tuzi naho nyene. Gihe tugezemwo ibiharuro byagiye vyiyongera kuko n'abantu baguma bavuka. Turashimiye umuntu wese yadukurikiranye kugeza turangiza iki kiganiro. Ni kuri Nuje Entertainment. Mwibuke gukora subscribe, ushobora gupartage iki kiganiro gishikire no ku bandi, ushobora gushiraho na comment kuko ni intererano ikomeye kuri twebwe. Turabakunda. Ni kuri Nuje Entertainment. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira.